Bakunzi b'urubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, bonjour, bon après-midi, bonsoir bivanye naho ushoboye kubonera akino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Psychologue nkuko vyama niwe abatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, akaba ari nawe nabibashikiriza. Muti mbega psychologue uyu munsi waduteguriye ikiganiro kivuga kuki? Uyu munsi reka tuve mu biganiro twari tugize iminsi dukora ibiganiro bivuga ku mateka y'abantu canke ku mateka y'ibintu, tugaruke muri industry, tuze mu gakino k'umuziki wo mu gihugu c'u Burundi, kuko rimwe na rimwe birakenewe, kuko n'abadukurikira benshi barakunda gufana umuziki w'u Burundi, baranashaka yuko n'umuziki w'igihugu c'u Burundi wotera uja imbere. Ariko rero jewe uyu munsi simvuga umuziki muri rusange wo mu gihugu c'u Burundi, ico n'ikiganiro nzoba tegurira tuvugane ndabayagire ukuntu amicale des musiciens mu Burundi itariko itavugwa nk'igihe member ariwe yarakiyiserukiye, itavugwa nk'uko yategerezwa kuvugwa. Rero ivyonye tuzobitegura tubiganire ko tubabwire impamvu n'abaririmbyi buno munsi udusanga birirwa barakubitana ibidaje, bakubita ba promoter canke bakubita ba journaliste. Turabe yuko amicale des musiciens yo mu gihugu c'u Burundi yoba iriko irakora nk'ivyo yoba ijejwe gukora. Ngira ngo amicale des musiciens du Burundi nta mategeko yoba ibwira ko, ngira ngo niyo mpamvu ivyonye bihari. Ariko rero uyu munsi naje kubabwira umuririmbyi umwe, umuririmbyi w'igihangange, umuririmbyi novuga yuko adatanguye umuziki kuva kera, ariko ugiye kuraba ibikorwa vyiwe ari ibikorwa biteye imbere, ari ibikorwa vyigomwe. Uyu muririmbyi nawe sinuwundi n'umuririmbyi yitwa Dj Fernando canke Fernando Aye. Musanzwe mumuzi kuva muri We Love Music kugeza akoze ku giti ciwe. Reka turaza tubibabwire mwidonido rya kino kiganiro, tubabwire neza na neza impamvu twashoboye gutora Fernando canke DJ Fernando canke Fernando Aye, kugira ngo nze tumuganireko. Nihe mpamvu itumye psychologue wiyumvira akuza kutuganirira kuri Fernando? Reka tumira amatega gatoya, turaje tuce tubabwira impamvu twashoboye gutora umuririmbyi nka DJ Fernando kugira ngo tubabwire amateka yiwe. Ariko rero ukaba utari bwagire subscribe, akaba ari irya mbere ubonye runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, urahawe ikaze ugire subscribe kugira ngo wiyunge natwe. Urafyonda nawe ukazogera kugira ngo uzohora ubona ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Reka rero tumira amatega gatoya, ndaje nje ndababwira icyatumye ntora umuririmbyi DJ Fernando kugira ngo tumuganire ko uyu munsi. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mwidonido rya kino kiganiro. Nkuko narimejeje kubibabwira, uyu munsi nabateguriye ikiganiro kigaruka ku muririmbyi w'umurundi, umuririmbyi yamenyekanye ari mu mugwi We Love Music. Wo mugwi We Love Music warimo abantu babiri, yari DJ Fernando hamwe na Gustro canke Melanin Boy, bakora nk'abakorera umugwi witwa We Love Music. Ariko uyu munsi uyu DJ Fernando akaba akora ku giti ciwe. Haraheze nk'imyaka ibiri atanguye gukora ku giti ciwe, avanye na Gustro bavanye mu mugwi wa We Love Music. Rero impamvu yatumye uyu munsi inza kubabwira amakuru avuga kuri uyu muririmbyi DJ Fernando ni iki? Ni kuvuga DJ Fernando niwe muririmbyi wa mbere mu gihugu c'u Burundi twovuga yoba akurikiranwa, ibikorwa vyiwe byoba bikurikiranwa cyane gusumba abandi baririmbyi, kuko ugiye kuraba ni umuririmbyi afise indirimbo nkeya, ariko ni indirimbo ugiye kuraba ku mbuga ngurukana bumenyi asanzwe akoresha
aho ndavuga nko ku rubuga rwa YouTube, urabona yuko indirimbo ziwe uko ari 8 zakurikiranywe n'abantu benshi cyane, abantu barenga umulioni. Iryo ni iteka ridasanzwe ku muririmbyi nka DJ Fernando. Urabona yuko ari umuririmbyi akunzwe cyane, kuko indirimbo kugira ngo urinde ubona umulioni wagukurikiranye waravye ibikorwa byawe, ucubona yuko uri umuntu adasanzwe. Rero uyu DJ Fernando afise indirimbo 8, izo ndirimbo nazo zikaba zarashoboye kwamamara kw'isi yose, zikaba zarashoboye kurabwa cyane gose. Nta ndirimbo nimwe ya DJ Fernando itakwirije umulioni. Ni kuvuga rero tugiye kuraba abamukurikirana ku rubuga rwiwe rwa YouTube, ni Fernando aye akurikirwa n'abantu barenga ibihumbi 394. abo n'abamukurikira ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Akaba afise ivideo zitarenga 8 ntizirenga. Hariho rero indirimbo yitwa Shimwa Mana. Iyo ndirimbo ikaba imaze amezi 3. Ni indirimbo ifise amaviews canke bashoboye kuyiraba barenga umulioni n'ibihumbi 300. Hakacabaho rero n'indi ndirimbo yitwa No Love. Ni indirimbo imaze amezi 9, ikaba ifise imiliyoni 4.5, no kuvuga imiliyoni 4.5 bashoboye kuraba iyo ndirimbo yitwa No Love. Hakaba hariho rero n'iyindi yitwa Ravi. Ravi nayo ikaba yakurikiwe yarabwe n'abantu bashika ku bihumbi bashika ku miliyoni 3.3 bayiravye. Iyo nayo ikaba imaze amezi 10. Hariho yindi ndirimbo ya DJ Fernando yitwa Akanya. Iyo ndirimbo yitwa Akanya nayo akanya kanje ikaba imaze kurabwa n'abantu bangana umulioni n'ibihumbi 100 barenga agato. Iyo ndirimbo nayo ikaba imaze umwaka. Hariho rero n'iyindi yitwa Bizu Bizu, nayo nyene imaze umwaka, ikaba imaze kurabwa n'abantu bagera ku miliyoni 2 n'ibihumbi 100. Murumva yuko DJ Fernando indirimbo ziwe zose zimaze kuba zishika ku bantu baziravye bashika ku mulioni. Hariho iyindi yitwa Kazima Imana Inkunda. Iyo ndirimbo Kazima Imana Inkunda nayo nyene imaze umwaka, ikaba ari indirimbo ya mbere imaze kurabwa n'abantu benshi cyane mu gihugu c'u Burundi. Ngira ngo niyo ndirimbo yoba ari ya mbere mu baririmbyi bose bo mu gihugu c'u Burundi. Nta numwe arashikana indirimbo ziwe zirarabwa nk'iyi ndirimbo yitwa Kazima Imana Inkunda. Ni indirimbo yakunzwe cyane, aho waca hose waza wumva ati Kazima Imana Inkunda, kuko ugiye kuraba n'ubutumwa buri muri iyo ndirimbo Kazima Imana Inkunda, urumva yuko ari indirimbo ifise ico yigisha. Ni indirimbo rero ifise imiliyoni 12 mu kiringo c'umwaka umwe gusa. Urumva yuko iyo ndirimbo ari indirimbo yarabwe cyane, ikaba ifise 12 millions de vues mu mwaka umwe. Hariho rero n'iyindi ndirimbo yitwa Akorazone, nayo nyene imaze umwaka umwe ntiramara ikiringo kininiya, ikaba nayo imaze kurabwa n'imiliyoni 5.4. Murumva yuko DJ Fernando ari umuntu arabwa cyane, akurikiranwa cyane. Hakacaho rero n'indirimbo yoba yaratanguye gukora, indirimbo yoba yarakoze ku giti ciwe ari wenyene, yoba yaratanguriye ko indirimbo ifise imiliyoni 9 n'ibihumbi 300 bashoboye kuraba. Iyo bashoboye kuyiraba, ikaba imaze imyaka 2. Ni indirimbo yatwaye na Isanganiro Award, indirimbo yitwa Berisima, aho bavuga yuko mu biganiro yashoboye gutanga yavuze ati iyi ndirimbo nayandikiye umukunzi wanje yitwa Berisima, akaba ari indirimbo yatanguye kumuha ijambo gusumba n'igihe bari bakiri kumwe na Gusro, bari kumwe mu mugwi We Love Music. Rero kuva atanguye kuririmba ku giti ciwe afise indirimbo 8, akaba akurikiranwa n'ibihumbi 394 bimukurikirana ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Rero hano onye ndakwibutse yuko DJ Fernando
tugiye kuraba tugiye gukora nka estime tugiye kuraba ukuntu umuliyoni umwe w'amavyuzi ushobora nko kuguhemba umuliyoni umwe w'amavyuzi kuri YouTube urashobora kuguhemba hagati y'amadolari amajana 8 hamwe n'amadolari 300 ngira ngo ntimwavyumvise neza indirimbo ishikanye umuliyoni ishobora kuguhemba hagati ya $800 et $3000 muca mwumva yuko DJ Fernando ku mwuga wiwe uyu munsi yoba ari umwe mu baririmbyi boba bahembwa na YouTube baronka agatubutse kuri YouTube kuko umuliyoni umwe nimba yoba ashobora kuronka ko prix de $800 muca mwumva yuko DJ Fernando uyu munsi yoba ahagaze neza hanyuma rero hariho aba promoter nigeze kubona na cyane no promoter umwe nomba yitwa Starboy narigeze kubona avuga ngo agomba kubwira ngo DJ Fernando amubwira ati wewe DJ Fernando gerageza ukore ama video meza no DJ Fernando nawe yaramwishuye aravuga ati jewe nta mpamvu yuko noja gukora video itwara amahera menshi hanyuma itazoyansubiza ati jewe ndafise intego mfise objectif ati mfise vision yuko nshobora kwibeshaho muri bino bikorwa abyanje nshobora kuba mu nzu yiwanje mvuga nti iyi nzu yavuye mu bikorwa abyiwanje DJ Fernando warashoboye kumwishura neza kuko ahanini tugiye kuraba nk'abaririmbyi bo mu gihugu cy'u Burundi novuga ko ari abaririmbyi bakenye kuko ugiye kuraba n'abaririmbyi bake boba bafise donc inzu nk'uko tubibona ahandi baba mu nzu uzi wabo ariko buke bizoza kuko umuziki w'uno munsi aho turiko turawubona uriko uragera n'ukuntu uriko tungisha aba artiste bo mu gihugu cy'u Burundi siko byahoze imbere rero DJ Fernando afise objectif nziza afise objectif yo kugura akubaka amazu yiwe atabyo kuvuga ngo agiye gukora ama video abona neza canke ama video azimvye rero nagomba ndakubwire wewe ukora video zoba zizimvye video qualité ya video siyo ituma bakurorera cyane ngira ngo muramaze kubona nk'abantu b'abazungu barakunda utuntu twanciye ngaho kubisanzwe nk'umuziki wo mu gihugu cy'u Burundi muba mukwiye kuwerekana muri ngaho nyene mu gihugu cy'u Burundi ntufata indege ngo ugiye ngo gufata ngo ama video nkamwe Roriro yahora akora ugasanga yagiye gukorera hanze y'igihugu ngo niho video yiwe ishobora kurabwa n'abantu benshi abantu bo binyuma y'igihugu cy'u Burundi baba bakeneye kubona mu gihugu cy'u Burundi donc ubuzima bwo mu gihugu cy'u Burundi ni naco gituma uzobona nk'abantu bakora ama vlog bagiye mu bibanza vy'iratiro canke mu misozi uzobona aribo bantu bakurikiranwa cyane gusumba bajyanye bakorera ama video mu gisagara ca Bujumbura hajya atumenyereye rero abantu bo hanze y'igihugu na cyane abo mu bihugu by'abazungu baba bakeneye kubona burya buzima bwo mu gihugu cy'u Burundi na cyane population mu gihugu cy'u Burundi basanzwe batuyemo basanzwe barimo rero DJ Fernando congratulations kuba umaze kuba indirimbo zawe zose zikwiza umuliyoni iyo ni intambwe ikomeye mugabo nk'abaririmbyi bagenzi bawe bobo ndazi yuko nubuza kuba yumvise nk'ino video atavuga ati no ivyo nibisanzwe ntabwo ari bisanzwe kuko nawe wokora uwo muliyoni ubushikanye w'amavyuzi navyo byo bari niteka kuko dushaka umuziki w'igihugu cy'u Burundi nyene woko worabwa n'abantu benshi cyane kugira ngo umuziki w'igihugu cy'u Burundi waguke wagure imbibe ushike kure rero nivyo nari nashoboye kubategurira nari nashatse kubabwira amateka ya DJ Fernando ariko sinababwiye ubuzima bwa DJ Fernando ivyo nivyo nzogaruka ko mu kiganiro kizokurikira DJ Fernando ndashaka kuzomenya ivyiwe cyane ariko si DJ Fernando gusa n'abandi bose ndakeneye kuzoza ndabakorera ko nze ndaraba ndakurikirana ibikorwa byabo abo ba
Melanin Boy. Wumvise DJ Fernando ahanini na Melanin Boy utegerezwa kuca umwumva kuko bahoze bari mu mugwi umwe, umugwi wa We Love Music. Rero reka tugarukirize iki kiganiro hano, nzogaruka ndababwira na cyane industry yo ngaho iwacu mu gihugu c'u Burundi, ukuntu umuziki w'igihugu c'u Burundi wifashe. Nababwiye yuko nzobabwira n'ivyerekeye Amicale des Musiciens ukuntu iri kwirakora, ntiri kwiragaragara nayo tubona nta kintu na kimwe, naho haba akavuyo mu baririmbyi ntitwigera tubona Amicale des Musiciens yavyitayemo nkuko bo bari bo baserukira abaririmbyi bo mu gihugu c'u Burundi, ahubwo tubona Cedric Bangi vraiment wubawe Cedric Bangi, urakurikirana umuziki w'igihugu c'u Burundi, niyo habaye akantu wewe uragira reaction kubera uri umunyamuziki. Rero Amicale des Musiciens tuzobarondera, turondere ibyabo, turondere impamvu bataboneka batigaragaza muri ibino bikorwa by'uno munsi, muri kano gakino kuno munsi, nka kujya memba yahora agaragara igihe batangaza Izere Award mu Rumonge, Izere FM tanze Award, twarabonye yuko ba memba ari bo baje gutanga ubushimwe, ariko no munsi izanganira Award n'abajejwe Amicale des Musiciens ntabo tubona. Muri Superbat bari hehe? Twabonye Nkurikiye ariwe atanga intuzenya, mugabo hajyanye nabo nyene twari kubabona bariko baragaragara kujya basi ba Christian Savye bariko baragaragara. Rero nivyo nashatse kubabwira vyerekeye DJ Fernando, ariko ivyo muziki nzobiza ko cane mwino misi, ngoma ndabize ko cane, ndababwire abaririmbyi bo mu gihugu c'u Burundi ukuntu bariko barahaguruka. Uriko urakora ibikorwa vyiza tuzokuvuga, uriko urazima naho nyene tuzokuvuga nko ya migwi yagendera, ariko hari igihe bivana n'ubuzima. Nanje narabaye umuririmbyi, narabaye umustar, abanyarumonge, abanyabururi, abo muri Sud baranzi mu mugwi Young Famous, twarakora twari twaraje, mugabo kubera ubuzima udusanga wapoteye pole tugatinda ugenda, ariko warabiciyemwo ugumana agatima nka kujya kwa Cedric Bangi. Rero Imana ibahezagire nawe utaha mu kindi kiganiro. Zikoroge niwe yariko arabashikiriza kino kiganiro. Thank you a lot. Thank you.